urumva rero narihanganye mbana n'umwicanyi yaje kunyica. Umusambanya aca inyuma sinoreka kumwihanganira. Ingo sohoke wigire nanaki. Bro, kungiriye ubuntu reka nakwisabira indi faveur ndakwinginze umugore wanje ntazumenye ibi bintu njyewe nta ruhara ndabifisemo kandi sinifuza gusambura urugo rwanje ndakwinginze njanye nawe utinya ko mubakanye ashobora kubimenya ariko raba rirya shano ubona hari ico bimubwiye kuba nashoboye kubafata ingo wigire nta kintu kimwe uzomenya. Ambare muzi dutaha. Kati, urizeye neza ko wabikoze neza? Si, Kati. Reka turabe. 222 divisé par 3 égale 74. Ok, kiwa gitoya. Turayikurikira. Wow, ikawa gitoya. Et 274 divisé par 2 égale 102. 102? No, Kati. Ikintu cyakunaniye gute? Cyakunaniye gute kandi cyambere wari wagitoye? Iki nico coroshe kurusha icyambere. Cyagenze gute? Bo wasamaye? Era. Urabona ibyo? Nturi gushaho zero. Uri gucuraba nga ayico ari gutora. Urabona ko ari gutora 1, okay? Subira muri rota. Subira mu kintu. Utegeza kugitora. Bizumvikana. Wow. None guciga itora. Wari wasamaye wewe? Ko sinumva ukuntu nakumwe ikicari gukunanira kandi ikindi wari wagitoye. Okay. Chawe murarero aya ma réponse yashaka kuri ko. Sì, ma sei sorridi. E la gente per la fungua. Cazzo, c'è che la cosa. Der Deutschland. Nein, toll. Mama yafashije. Urabona ihejeje. Dusenge? Mwami Yesu Kristo, turagushimiye kwa zino mfungurwa, turagusavye ngo uzihezagire, wibuke n'abatazironse, ubaronse kwizera no gukunda. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye twizeye. Amen. Kati, banza we kwanza ufungure. Utubwire ko biryoshe, hamana tuje tuvyataka. Dusanze bitaryoshe, twese tuca tubiheba. Mama, uko vyamera kose, turiko dusangira na papa wanje. Bitegerezwa kuryoha. Ahubwo, bon appétit. Merci. kubera ko utafashe inzu yaguze
biba bingana kose ndeba numwe nawe barumva bari inzu y'igitangaza cyane. Sheri, usikibazo nyabaki? Nta kibazo na kimwe mfise mu namuntu, ahubwo nakazi namaze iminsi ndimo niko katumye ngira stress gato. Mama, papa arantwenza misi yose iyo turi kumwe avuga akazi konyene. Papa, bega iyo uri ku kazi uratuvuga twebwe? Sheri, umuryango wawe urakeneye akazi kakubwira ngo ubeho neza, ariko nawe urakeneye umunezero w'umuryango kugira ngo ukore akazi kawe neza. Sheri, reka maze noge mwebwe nimwe murafungura. None mama, ninje napfutse nabi? Oya mafi, ntiwavuze nabi, wavuze neza cyane. Ahubwo papa wawe asigaye afite akazi kenshi kamugoye. Ahubwo nyarutsa ufungure, ejo nzava ucega ku ishuri.
kandi sinifuza gusambura urugo rwanje ndakwinginze. njanye nawe utinya ko mwubakanye ashobora kubimenya, ariko raba rirya shano ubona hari ico bimubwiye kuba nashoboye kubafata. Sheri, narakwemereye ko niwambwiza ukuri ibibazo byose uzobwira tuzobisangira. Mbwira. Sheri, nta kibazo na kimwe kiretse gusa ubugorane bwo ku kazi. Ufise akazi nyabaki? Hey my love, ivyo nkora navyo zi niki nkora utazi? Mukunzi, wibaza ko jendi kake wabeshe? Ndi umwana jewe. Mbwira. Ujeje guterura imizigo mu butiki dandaza amavuta n'amaparfum. Tuvuge ko parfum yoba yagusesetseko. Mutereza. I parfum niyo ngaho bitawari kumotako. Itegereze neza. Iyi fondote tuvuge ko ari jane gusiza igihe nariko ndaguhobera. My queen. Chris mugabo wanje. Imfyisi zikigwiriye mu isi. Zaratemberera mu mihana aho batunze impene n'intama. Kandi imfyisi yari itunzwe n'inyama. Ariko iyi mfyisi yahaze yacicika intama mu zindi. Niyo yagucira ku rugo ntigere kurira intama. Ariko carazira yuko imfyisi ihura n'intama mu gishonje yategerezwa kuyirya. Rero umugabo adahagijwe mu rugo ntushobora kwihanganira umugore wo hanze ategerezwa kurenga ibigo. Yego, abakanzwe n'ingeso mbi ndazi barahari, ariko umugabo wanje ndamuzi neza, nta ngeso z'ubushurashuzi yigeze agenderamo. Ngira ndagusabye kandi ntumpishe, vyapfiriye. Gonze. Sindagusavye ngo umbwire uri karamfatira neza umugabo. Nta magara mfise yo guhangana n'abandusha imbaraga, kuko niyaramuka kuntwara azobandusha inguvu pe. Jewe ndagusavye umbwize ukuri ko noba ngifise amahirwe yo guhindura ingendo nkagarura umugabo wanje mugwiwe. Mbwira aho nahengamye, nimba bigishoboka ndabihengurura. Sheri, niwe ntwari y'umugore nabonye. Niwe uzi kubaka. Nta n'uwundi yo kurusha imbaraga mu buzima bw'umugabo wawe. Ibyo wikeka sinobiharira, kuko noba ndiko ndihemukira. Ariko ntaho bihuriye no guheba urugo rwanje. Ingaruka z'akahise kanje nizo ziko zirantesha umutwe, kandi buri umuntu ari wese agira ahari intege nke muri kahise kiwe. Wowe rero sengera kugira nshobore kugwana no gutsinda ibitekerezo byo mu kahise kanje. Wowe nta kosa ndakubonako, kandi uzokwamura umugore wanje ibihe byose.
Kachi, tori karanga uve kuri ayo magame yawe. We weekend yose n'amagame gusa. Ho wakoze dayad. Mama, raba mama utumye ntsindwa. Nje nakoze dayad kera. Oh, okay. Tori karanga rero basubandanye n'amagame yawe. nagira n'ibindi nushaka gusa kuntesha umutwe. Umviriza wa mugore we, ndakwiyamye jewe sinkeneye ingorane ushaka kunsubizamo jewe nazo nkeneye. Ndeka jewe nkeneye amahoro mu rugo rwanje, nkeneye umutekano jewe ndeka. Please ndawukene duburi ryanyuma basi mubwire icyifuzo canje sinzongera kukugora ibintu bifata imineneko ni kuneza yawe. Nta neza niko ndabibona mwe guhura nawe. Nyimba ivyifuzo byari binsubiza mu buyobe jewe ntavyo nkeneye. Mfise umuryango nkeneye kwitaho. Umva ariko reka naco reka tubonane kuko nanje ari byo nkeneye kunsobanurira inyuma yaha. Mita mfuti nomero zawe mite ndakubloka ingaruka zakahise kacu zihite ziherera ngaha. Reka mama Kazi yakuririsha abandi bagore. Twese turazi ko kwisi yose ari wo mugore wubatse urugo rw'amahoro. Nk'ubu wo kubona ngo ugiye ku mukozi w'Imana kumuhanuza ivy'urugo. Kandi we wari wakararo dufise mu bagenzi bose tugendana. Mbona ko butumara amaje. Uri bagiye ko wambwiye ko havuye Maria yabyaye Yesu. Ari wo mugore agira kabiri yahiriwe mu rugo. Reka sha mama Jiji. Hajya uvuga ntubu urabona. Muri make umugabo wanje nta kintu kinini mfise ndamwagiriza kuko nta rimwe ndamufatana itonga ari mu ngeso zibi. Ariko imyitwarire asigaye agira ni inteye amakenga. Ibaze umugabo mu kwitaba telefone asigaye abanza kuja ahantu nabona kandi numva. Mu gutaha ataha ijoro akatafise amafondo kwishati. Sha ubwije ukuri izi ngeso nizishasha ku mugabo wanje. Ikibi c'abagabo rero niyo yatanguye kuguca inyuma ntakubwiza ukuri ngo umenye ko atakigukunda hamumenye ico gukora. Je nk'ubu nomenya ko afise uwundi akunda divorce ndayimuha vyoroshe akagenda kibanira n'uwo yakunze. Sishaka kubona umugabo nakunze aba mu rugo atanezerewe. Reka mama Kazi ntiworekera umugabo inda zitazi aho mwahuriye. Ariko resha mugenzi iyo utanguye kubona umugabo ahindagurika nk'uko haba hari impamvu. Aho usanga hari umuntu atanguye kumwitaho gusumba wo kumwitaho. Ariko jewe naco nakora. Kanguka mwiza abagabo ntibagirirwa. Muravana kubwiye ko yahaze yagera hanze akabona inkoni ifunduro yagakubitamwe amaboko akabijyana n'akayabago. Je abagabo baranyobeye no gusenga gusa nta kindi kintu cyo gukiza intambara urimo. Ariko kandi vyongeye wisuzume uburyo muri kazi yatashe, uburyo wifata cyangwa uburyo wiyambika iyo muri hano muri babiri. Aho usanga ari cyankene gudakora. Sinzi ariko wowe wiyize taratazashaho gwanira urugo rwawe. Erega naho ndo kugutsindira intambara.